mbeko ko ukwadusaba ama service burya wowe uja gusaba service general cyangwa kwa Joet nkeneye ko nkora video ni service nshaka nkorera ndashaka nkorera audio nubwo mwaba bagira ngo ntibafata umwanya bakicara mu studio cyangwa akamara akaja kuri tele boje navuga yuko amazina nahawe n'abavyeyi ni Alvin Designer ariko akazi nako kamaye andi mazina ni Alvin Designer nibakoze navuga yuko wowe tudaciye kurewe uranzi kuva kera uranzi naza ko ibintu bya design ni ikintu tarusanzwe nziko mu bisanzwe by'abantu benshi bari bazi bamenyereye muri kote yo gutamba ego iri zina kuryubaka ni cyari ikintu coroshe iri zina ndazi ko naryubatse mu nzira nyinshi je ndazi ko nigeze kuba nkora nkakora ibintu by'ubuntu nkisabira umuntu ati je ndagusabye ndakukore design kuko nahise aho nshaka gushika nari nkene icyo nshaka gushikako nubwo abantu benshi bo batayifata nkumengo je ndazi ndafise umuntu yamari karangi imihari ati niwe kumbona urara amajoro wicara ngaho muri saro uri kurakora ikintu nta muntu aza kuguhemba eske wowe urakwije mu mutwe nuvuga Pro umwe mu bantu jewe bambaye nuvuga ko batumye uyu munsi nguma mpagarara vuga ati ndashobora kuavanza yarambwiye ati bro Shalom mumeze neza cemeze neza imbere n'inyuma urabona ko mbashima Imana turi ku munsi mwiza ni ku munsi w'Imana aho sanzwe nteramiye ku kazi ka misi yose ariko inyuma yako kazi ni weekend turafataho akaruhuko ariko muri ako karuhuko tudafite ibindi bikorwa byinshi byo gukora abona ko dusanzwe tunakora ibitandukanye ariko ndayibutsa ati jewe ku mazina yiwanje ni Pastor Nahimana ayo niyo mazina yiwanje shaka unyite Timote unyitwe Israel hanga ry'Imana ayo yose niyo mazina yiwanje iyi muri ko murakurikirana ni World Vision TV ni television arinye byukuri tukagenda dukora ibikorwa bitandukanye guco tubanje kubaramutsa ndabaramutsa cyane kuri mwe mwamaze gukora sabone cyangwa subscribe ndabashimira cyane mvuga ati komerezaho ariko na comment zanyu izidukebura yaba niziduha motivation ndabibutse ko tugeraho ndabashimira cyane kuri mwe mudutera intege gukora follow ku ma pages yacu ya Instagram hamwe na Facebook ndabashimira cyane wowe utarayikora ndaguhamagara gukora sabone cyangwa subscribe kuri channel yacu ariyo World Vision TV aho ukazoba uwa mbere kubona notifications zacu mu gufyonda kwa kajya gakengeri kari hande yaho ukagira tout cyangwa all aho uzobikoze neza uyu munsi rero ndumva nishimye urabona ko mba ndiko ndarangiza weekend emeze neza ndi mu kimwe mu kibanza kiri mu gisagara ca Bujumbura ni kuri Nonara Beach Resort kimwe mu kibanza kiduha ama service meza cyane aho haba hariho aho gusohokera we n'umukunzi wawe we n'umuryango wawe wewe ushaka kwisohokana ni ahantu hari akayaga keza na ahantu hari ico gufungura na ahantu hari ico kunywa vy'ukuri ukabona ko ari mu kibanza kiba kimeze neza ahantu ho kwidestressa ahantu ho kumva vy'ukuri uburi kuri enjoying jewe nicayeho fata akayaga ndangiza weekend emeze neza njyayo nakoreye bien sûr ona ko abari ibintu bimeze neza suye kubashimira rero tubahaye kaza hano kuri Nonara Resort Beach kuri Nonara Beach Resort aho ushobora kuhasanga ivyo byose ndababwiye ivyo ni muri bike muri byinshi basanzwe baharangurira mu nkundi rero subire ndabaramutse ku mazina yiwanje mumaze kuvyumva ni Pastor Nahimana mwe mumaze kutumenyera ndabaramukije cyane ndamutsa abarundi bari mu gisagara ca Bujumbura bari mu gihugu hagati abari hanze y'igihugu ndavuga bari mu gihugu cy'u Rwanda East Africa yose ndamutsa Mr Frank aherere Nairobi ndagukunda cyane my big brother I'm so thankful kuri wewe ndakwemera cyane ndamutsa abarundi bari mu bihugu by'abarabu abantu bari muri Europe abantu bari muri Australia abantu bari Canada abantu bari States mwese ndabaramukije uyu munsi rero mu nkundire ngiye kubana n'umwe mu basore muzi hari abamuzi ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari abamuzi hagati mu gihugu hari abamuzi banagiye no hanze asanzwe akora umwuga wo ku design mu kirundi ciza ndumva ko no vyitwa ko ari ukubaka ibintu mu buryo bugaragarira bose hamwe ushobora kuvuga ati iki kintu kuri auto
numu designer beshi muramuzi ngaha mu gisagara ca Bujumbura nakadakora kugira tubandanye turyoherwa yabonetse mu birori bitandukanye yabonetse mu evenement atandukanye kandi akomeye ngaha mu gihugu numwe vy'ukuri amaze kuba yiyubaka afise kahise afise aho yatanguriye ariko afise nahageze kandi akaba afise n'ahandi ashaka kugera mu nkundi rero tumwakire numwe kumbure je ndamuzi kwiwanje ndamuzi kuva kera ni Alvin cyangwa Alvino numwe mu bantu babikora neza mu nkundi rero tumwakire tube tuganira mwamaze kumubona vy'ukuri benshi muramuzi mu nkundi rero tumuramutse tunamuha n'ikaze turamukura mu kice amahoro menshi cyane Bwana Pastor umeze neza meze neza urabona ko mba nipfunze meze neza umunsi wawe umeze gute Alvin umunsi wanje wagenze neza twazinze cyo gusenga tukayatuza mu kibanza nk'iki nino Beach tukamana tukarefreshinga mind kugira ngo dutangure lendi tangure isomene tumeze neza ta stress je ndakuzi tuba dufite indwi iba irisirishije n'ibikorwa by the way twibutse cyane ko hamwe mu bikorwa tusanze dukora uyu muhungu kenshi tuba turi kumwe ariko n'umuhungu nzi neza akora cyane by the way imbere yo kukwakira je nsanze ndakuzi ku mazina yiwawe ariko hari n'abandi bakozi mu bunyamwuga canke mu bindi bikorwa vy'ukuri wo kwidondora neza widondere ku bantu batakuzi abakuzi bumve vy'ukuri binjiye mu bakumenye mu buryo busanzuye. Okay, urakoze. Boje navuga yuko amazina nahawe n'abavyeyi ni Alvin Designer ariko akazi nako kamaye andi mazina ni Alvin Designer. Nibaza yuko abantu benshi donc iyo bashaka kubazi ni Alvin gusa na Alvin Designer yiko rirafata abantu benshi baramaskurime nuvuga ko ari ayo mazina ntandi mazina mvuga ko noba nitwa cyangwa sanzo nitwa nawe nyene kabisa ni Alvin Design mwamaze kumwumva vy'ukuri akora ibikorwa byo ku designing tuvuze design nk'umuntu asanze ryumva nkuko cyangwa akabona ibikorwa muri bimwe mwakoze nk'umuntu akubonye ubunyene just umuntu atakumenyereye igikorwa design mu kirundi kugira tugerageze twese tubyumve wewe gihisiguriye design mu majambo make tutagiye kure design ni art kandi design hari ama design imwe abakora ama design y'amazu abakora ama design bacapa hari ama design atandukanye ko design donc ni dukora ama design dukoresha machine donc uduha tubwira icyo wifuza ama tukagikora mu buryo bw'imashini tukagira design tukaguha produit fini. Urumva ko design nimwe muri art tuvuze art n'ibintu byagutse urumva ko hari abakoresha design bakoresheje intoke zabo n'ikaramu cankwe bagakoresha pencil cankwe icrayon hari abakora design bakoresheje machine hari abakora design babikoze mu buryo butandukanye art rero ni twumvikane neza ko design ni kimwe mu gikorwa kiza kidushira ku rundi rwego yuko ngene dushaka kuguhishusho ikintu kiba kiri muri twebwe canke kigaragara muri twebwe ariko ninjire neza ku bantu bakuzi hari abantu bakuzi utarinjira muri uwo mwuga uwo tubwira vy'ukuri historique ya Alvin Design imvunimba kugira winjire mwaho kazi kugira tugende deep buke dutangure guba dufiringa twinjira neza muri ico gikorwa. Okay, urakoze. Navuga yuko wowe tudaciye kurewe uranzi kuva kera uranzi naza ko ibintu bya design ni ikintu tarusanzwe nziko mu bisanzwe by'abantu benshi bari bazi bamenyereye muri kote yo gutamba na football ariko ico gihe cyaragiye kirahava ine ibyo biragenda navuga yuko jewe ahantu ko inspiration ndafise umugenzi donc n'umugenzi yaza muhira kenshi yaraza muhira aje kuri machine ya muze anaka abavye bacu bafise ama machine ngo nta muntu ashaka kumenya imashini ya samples arigiye imashini ageraga problème akaza kayirepara hamuguma impande mugabo antakeje kuri ibyo bintu byiwe nkaboneka ko tundi trick akako tu design du photo muri Photoshop ndavuga ati ibintu kumengo none mengo birafise ico byomara nibo byatanguye ndakora ndimenyereza nje naribe n'imashini muhira nkayirara mu cuma kugira donc mvuga ati je bijya ngeza kubikora ngeza
novuga ku gukora bijya bintu kuko narabonye ko ni ikintu combera kiza muri kazoza. Novuga yuko je inspiration ayikuye ngaho niho hahandi naca ntangura gukora. Bon je natanguye nkora twafishe kwishu muri interna tuntu dusanzwe mugo ibintu bisanzwe nivyo byavuyemo. Novuga ico uyu munsi nshaka kuba ndi novuga ko muri kahise kiwanje vraiment design ni ikintu nta umwanya cyane nta gaciro gusumba ivyo bindi mupira no gutamba. Rero bon novuga ko inspiration yavuye ngaho onye. Inspiration ubundi ikintu cyose kigira intango kikagira aho gikomoka. Urumva ko vyavuye ku kungene bamwe mu bantu baza gukorera imashini ya muzehe ingene yabona udukoryo canke utuntu bakora ku mashini gucyo imuha inspiration yo gukora ibimwe mu bintu vyamuha motivation uwo muntu yakora. Ariko je ndanakuzi yuko utanafite n'imashini urashobora gukora design. Ndakuzi mu afishe wakora ku ishure tubibutse neza ko ari mu bantu batamba canke bijya byo kwidagadura mu theatre niki, ariko bara abantu by'ukuri yadukorera ama design. Je nubwo nari mukuru nari mu yindi domain jewe hari bindi bintu naho mwanya, ariko wewe design urayitanguye nta mashini wagira ico gihe vyarakorohera. Ndakwibuka ukoresha telefone tukabona ukora utuntu dimwe bivanye n'imyaka twe turimwo n'igihe twe turimwo bikaduha iyindi shusho yo kumva ko vy'ukuri ubikora neza. Kijya gihe we wabifeelinga gute vy'ukuri? Mboje novuga yuko kijya gihe ntibyanyohera na gato kuko urumva ni mashini naho yoba ihari muhira hariho umwanya wo gukoresha imashini n'undi mwanya wo gukora ibindi bintu, kandi niyo mashini sinayisanzwe kwitora misi yose ngo nuko ari yo muhira. Yego c'est vrai bo hari utu application wasanga duhari nyene ugakoresha telefone pampa ukicara mugono bwa ko ni ibintu bitari byoroshye gushika yaho washaka gusanga nagiye ku bagenzi babo bafite imashini nkirigwayo atakindi ngiye gukora kugira gusanga washe kuntiza imashini ndabigisa ikintu nshaka kuba no bandakora guco gushika no munsi. Nuvuga ko vraiment ni ibintu bitari byoroshye kuri jewe, intango yanje yari igoye sana. Ni ibintu bitavyoroshe ariko ibiba bigoye nivyo bitugira abo turi, kandi nigo rugendo vy'ukuri nk'abana b'Imana turagiye vy'ukuri. Urinjiye muri iyo kariyeri neza, ni ryari wumvise vy'ukuri wo bikora nk'akazi? Ni ryari vy'ukuri? Bo tutanje gushika ku iyo etape ikintu cyambere je cyamaye inguvu uretse inspiration ku muntu wese afite inspiration. Je ikintu cyambere cyatumye mva ko nokora design njewe ndibuka ikirori cyambere nigeze kujamwo nakigiyemo kubera mbonye afishe. Nabonye afishe ukuntu ikoze mbere akenshi hari n'igihe twe tujya mu bintu tukibaza kice kintu tukemuza gusanga ikintu kimeze neza ngo tugasanga birabishe. Epota mugabo afishe yarampa vuga ngo no guhabura yarampawe ndavuga ati iyi afishe mbonye afishe koze nk'ukunye hajya sinshaka gusibaye. Nubwo ko rero byarampaye inguvu kuvuga ati jina ndifuza kuzokora ikintu kizotuma hari undi muntu avuga ati je hajya ngiye kubera nabonye igikorwa Alvin yakoze canke mbonye mbandimba noba ndi proud byo uretse no gukora amafaranga canke ikinyi ko jewe ishingano yanje nari mfise ubwa mbere yari kuzobona ko izina ryanje Alvin Designer rizobizina uretse aho mvuka canke aho sanzwe mba rizobizina international. Niyo ndio tunamye mfise kuva kera about ni amafaranga. Rero navuga ati jewe nzokora gushika yo mvuga ati iri kijya kintu Alvin yakoze nico gitumye nja muri bijya bintu canke ikindi. Nuvuga ko rero tugiye muri ntuzenya mu kuvuga ati ndabigize umwuga canke ndabonye ko nosha ukwageze ko nokora amafaranga. Nikubera yuko nasanze ibintu bya design ego meant for umuntu arabikora mugabo akenshi abantu benshi ntibashaka kuba batora ko umuntu abikora donc produit fini boneka habanje kuba inguvu za nyene gukora ico gikorwa hakamo no kwitanga mu buryo bw'amafaranga mugabo abantu benshi ntabyo bashaka kuba bamenya kukumva umuntu araza akakubwira nkene design ukumbure turaza kuhagera muri ka yingene y'inyungu mu bikuramwo y'iki niki, ariko twibutse neza ku bantu muja mu birori kugira ngo mubone ijya afishe ku matelefone yanyu canke hariho hose yaba ku ma réseaux sociaux canke mu ma groupe ya WhatsApp, nuko haba habayeho kubaka kijya kintu vy'ukuri. Ijya design mubona isaba inguvu nyinshi, isaba kuyumvira, isaba ama création aba akwiye vy'ukuri. Guco
wowe uravyinjiyemwo je ndakuzi ingozi wacu ariko ugiye uvyisangamwo ibujumbura vyarakoroheye guca inzira kugira ugera aho ugeze vy'ukuri ari akantu mba nkeneye kumva intahe vy'ukuri vyarakoroheye ni gute wabikoze gute bo je novuga yuko ntibyanyoroheye na gato gushika yaho jewe wanashima design maze kuyitangura maze kubona ko ntoshaka gukora ikintu ca design haragishiyemo intervalle ndamanza ndabiheba ndavuga ati ibintu je sivyo wanje mugabo kubera iki abagenzi element for umuntu aragira umugenzi mwiza canke donc encouragement ava mu bagenzi akakubaza ati Alvin ko mbona utakikora twatuntu byagenze gute kandi nawe umengo biriko biraza uno munsi mwabimbwiye je ndakabimbwira byaciye byarampaye inguvu nubwo ati ibi bintu nawe ndiko ndashaka kubiheba ndabona ko hari abantu bashikikiye abantu amaze kubona ko hari ikintu cyo byovamwe canke byogira rero niho naciye mbwa ati bon reka ngerageze yego ntibyari byoroshye kuva ingozi gushika Bujumbura ariko bon n'ubuntu bw'Imana ibyo byose dukora Imana itayibayemo umuntu yomaramara rero navuga yuko jewe inzira zose nagenda camwo vraiment je nagendagira abagenzi bamye banshikikira kuva kera nagize abagenzi banteye intege mu nzira zose même si navuga ko n'abavyeyi baranshikikiye mu go rugendo je niko ko muzehe yagira namiganye tudire ati ebana aho umuntu ahe nimero yawe nazuko nkumva ko nyene nkumva ko bya bintu nyene ebana bikubi mu izindi nguvu ndavuga ati ibintu ne kubera ikibasi ego nagize Imana nkahedira ishure mego nzobandanya mugari kamanze ninga ngerageze rero naragerageje Imana yakinzira numva ko uyu munsi nico kintu numva ko nawe ubwiwawe cyatumiza ko ndondera tukasha kuyaga vy'ukuri ni igikorwa vy'ukuri kitaba coroshe ntivyari vyoroshe ariko warabigezeko uyu munsi umaze kwitabira ama evenement menshi je ndakuzi cyane ariko nyibutsa zimwe ko jewe ndi wa muntu ataguma hamwe na jewe ariko je tuma duhurira mu evenement mumaze gukorera affiche canke abantu mumaze gukorana nabo ni nk'abande nyibutse kugira twinjire deep bumve n'abariko baradukurikirana bimwe mwagiye murabona mutazi ko vyakozwe n'ubwenge bwa karemano bw'umuhungu bagende bazumva affiche umaze gukorana nk'izihe vy'ukuri bo ahonyi anumbwa kuma ikibazo kigoye kuko uravye igihe maze ntanguye gukora bona vuga ko hari ibintu byinshi nagenda akora nacyo bwanjye ntushaka kuba ngo ndibuka ariko tuvugiye muri rusangi hariho haba muri secteur ya gospel haba muri secteur ya entertainment hose hari ibintu byagiye birakorwa n'intoke ziwanje nuvuga ko nka tutagiye kure nko muri gospel ayi evenement aba Dorcas na Vestine iheruka muri December nubwo ko nije nari nizewe gukora amafishi voilà nuvuga ko hariho iyindi festival Burundi himbazi ya ba Polinaire niyo nagiye twarakoranye muri côté ya design nuko ni ibintu byinshi tugiye muri entertainment hari abaririmbyi benshi maze gukorana benshi kandi nuvuga ko bazwi ngo sinko ndabavugira ngako ariko hariho n'ububare bon twagiye turakorana ububare bwinshi nka mutwenzi nk'iwini nuvuga ko ni ibintu byinshi twagiye turakora mugabo nuvuga ko umuntu wifuza kubona ibikorwa by'wanje donc arashaka tuza kuba page byinshi biriko ashaka kuza kubiraba akabona byagiye biraba ucugira ko kuko nimba umuntu ari mu professionnel yateza kuba igikorwa runaka akoze ateza kuba agistartinga canke agishira kuri murandasi canke kuri internet kugira ngo neje canke hirya yejo bizo bikwibutse CV yiwawe kavuga ati 2023 nari kwa runo rugero 2024 na nifuza gushika kwa bino ariko ahubwo nabirengeje wewe kuri bimwe vy'ukuri duhe iyo page vy'ukuri n'umuntu ariko aradukurikana ashobora kuvuga ati je kugira ndamuha akazi mbanze ndabe vy'ukuri ibintu maze kubakora page wawe yitwa gute nimba ari page nimba ari IG nimba ari platform runaka tuyumve okay urakoze navuga ko nsanzwe ufise imbuga nkoresha ndafise imbuga nkoresha navuga ko hariho page ya Facebook boja kwandika Alvin Design hariko na profile ya logo yiwanje muca muyibona turakoresha kandi na Instagram ni Alvin Design nyene
na nimero ya WhatsApp ya 69 712 484. Nuvuga ko unkeneye mwizo nzira ndababwiye ashaka kundonka ashaka kubona byinshi mubyo nagenda akora. Merci. Urumva ko ari umwe mu basore bakora cyane, ariko vy'ukuri wewe uba umuntu afite indoto irenze, indoto ziba ziri bizarre, ariko ukumva vy'ukuri yamaze kwinjira muri kimwe akabona ko ari talented muri secteur runaka agerageza kuyikorera. Uyu munsi turarangije mu mwaka weze twararangije umwaka wa 2023. Uyu munsi turiko turavugana turi muri 2024. Wewe intego wihaye cyangwa planification y'ibikorwa byo muri uwo mwaka uyiha iyihe ntego ushaka gushika he? Umuntu kugira iyi ntego nuko abafise nubwa kahise kamuha kumva ko afise intego yahashaka gushika. Njewe ndavye uyu munsi aho ngeze subi nyuma gatoyi je naje bwiwanje sinenzi ko hogeze igihe jewe nkizegwa n'abantu nubwo bagiye batandukanye, abantu namye mfise indoto z'ukorana n'abantu nubwo ati uyu muntu ngwaye aca ndonde tugakorana. Bimwe mwe nagenda bishikako narabishitseko vyinshi. Nuvuga ko rero indoto mfise uyu mwaka ni indoto novuga yuko novuga ko ni indoto ndashaka gusohoka. Rero ego c'est vrai umuntu bigoye mugabo nje ndafise indoto yuko jewe donc ibintu nkora ndifuza kubikorera ku bundi butaka. Ndifuza gukora ku bundi butaka atari ubunyindiko. Ego c'est vrai umuntu ndi proud no naho ndi n'igihugu cyanje mugabo bivanye nisho nipfuza. Ndabona ko ndafise indoto yo gukorera ahandi kure taringa. Urabona ko ntiba byoroshe. Ndi mu design, nkora ibintu biri vagabo. Iyo umuntu buriya aba afise ngene ari karakura, aba afise ngene ubuzima bugenda bumwerekeza. Ndi mu designer, nkora ibintu byinshi, ariko ingaruke ku mbogamizi cankwe ingaruka muhura nazo zitari nziza zitabaryohera. Hari nk'umuntu mushara guhura akagukoresha ntaguhembe, mugahura ukamubwira ivyo ugira umukorere n'amafaranga bihwanye ugasanga ntari karavyumva. Ivyo bintu mwebwe nka zimwe nk'ingorane mwe muhura mu kazi kanyu ni nkizi je duhura cyane namwe hari ibindi bintu usanga duhurira ko n'ibindi tudahurira ko bimeze gute? Mboje nubwo ko challenge zirari kandi ni nyinshi cyane. Afete ibi bintu dukora abantu benshi babifashe nko mengo ni inkamizwa, donc babifashe nko mengo ni mu secteur ya service. Kuko urumva hari n'igihe umuntu hari igihe uhana na challenge ka eski challenge bayikuri jewe ubu nyine bwo bikagucanga ukabona ibintu vyabaye. Ndazi ko nakonye n'abantu benshi akambwira ebana wewe kora kwa kuntu umuntu ufitiye ikizere umuntu. Yego serve mu kazi nta kizere kihaba, mugara akazi uvuga ati giye umuntu kadukorana mugakorana and then amuha production bigarira nga nta agaciro we umwanya ujya mwanya wafashe uri kurakora kijya kintu nta umwanya uburyo washizemo kugira ngo umuhigire kariti imeze neza. Kuna jarige bishika nk'isopa nkagenda nka tufate nka tamatara hari nako matara yacu nga mu Burundi ateraje imbere gose ugasanga na matara mfise nkaja muri cyber nkari amafaranga yo wanje cyangwa yambara ari kintu nkeneye kuraba nkaguha kintu kimeze neza bigasaka kungura amayinite y'amamega nkashiramo amafaranga yo wanje. Rero nkacambaza n'umuntu akaza kumbwira ngo bro ngo wajya ngo ndakuriha kwe cyangwa ngo ni service mbekwe ko ukwadusa ama service burya wowe uja gusaba service general cyangwa kwa Joeti nkeneye ko nkora video ni service nshaka nkorera ndashaka nkorera audio nubwo mwaba bagira ngo ntibafata umwanya bakicara muri studio cyangwa akamara akaja kuri tele gukamera. Rero ko kituba ndashaka kumva ko natwe dufata umwanya wacu tukicara mbi ikintu cyambere umuntu agomba mu buzima ni umwanya. Jewe tumunyima amafaranga mu guhagacira umwanya wanje ujya mwanya mfata nicaye ndiko ndiyumvira sometimes bigakenera ko ngura nka energy kugira ngo mendi amfone ko bisanga uri umuntu ebana gasanga niyo nagenda kubana hana abantu bagiye turabura mu buzima duhebana ko mbiciye mizo nzira kora gusabye service kamgaji na service iba muri design atuma bamake nkayabona mungu umuntu akubwiye mva nkeneye service kamgati ntibikunda tegeza kundi ngo wabonye abantu ngo iyo ngo maze kuronka amafaranga ngo umutima mubi ngiki kuko nyine utumva kutoja kwa Joe canke kwa General canke kwa Landry ati je nkene nkore video
for free. Ariko aka kantu tukagarukeho jewe ndumwe mu bantu bakora ivyo bintu mwibuke yuko twa dufite ama maison dufite abakozi dukoresha dufite nagukiriye mugasanga je ndavuye hariya muri site nkaza muri town ni déplacé nafunguye kacuza bana ifanye na ni boro man tube basi duha agaciro kubyumva kajya agaciro halanze canke jowe canke undi muntu aba niwe ndiko ndagwaka kuko nibo byoroshye gutahura urumva kujya kajya agaciro mubaha natwe turakeneye kubona muduha agaciro nkakajyanye kuko birabaje cyane kubona kandi nibaza ko byinshi urabizi birababaje kubona umuntu yeka arafatwa nabi muri no secteur yacu kandi abantu benshi ntibabyitayeho abona umengo ni ibintu TikTok Paul muhaye orke nawe byagutwaye ikindi kintu kinini muvyumve ko gukora projet ya design ni ibintu biba biruhisha wanashaka bishobora kuba bifata umunsi umwe 2 3 kugira utange produit fin bantu banje mwe muri ko muradukurikirana ibi bintu muvyumve mwebwe nimwe ba boss bacu nimwe muduha akazi ubundi ugiye gukoresha umuntu nk'ikintu ca design wibuke ko umuntu atezwa kuba atezwa gutekereza atezwa kwiyumvira atezwa gukorana ingufu zazo kugira guhe produit fin muvyibuke yuko ni projet burya ishobora no kudutuma duhindura ibintu byinshi ukaza wumva naka ngo yangiyo suko ngo hinduraka muri make ni ibintu by'ukuri biba bikeneye motivation iva kuri mwebwe apana kuza kwegera umuntu mwumva ko ari ibintu ngo ni service no oya vyumve ko twadukeneye kubaho abakeneye kubaho vy'ukuri ukama wumva ko byose ari ukuzuzanya uramukeneye nawe muhe motivation mu gukora akeneye internet mwavyumvise akeneye déplacement akeneye gufungura akeneye kugira kuko ndabibabwiye ko design ni ibintu bisaba kuyumvira kandi rimwe na rimwe binarusha cyane utaranatangura wanashaka ukaza wumva nk'umuntu araje akubwiye ikintu yifuza wewe kubera tabazi iyo bija niyo biva ntamenye iyo bija ntamenye ko yumvira cyane nk'inyuma y'umwanya mutoyi bakamuha produit fin akavuga ati bya bintu kumbure ntibigoye ariko rije ndiko ndabibabwira ibi bintu biragoye Alvin tugaruke neza uraheje gukora produit fin nje ndakuzi nk'umu make banner ashobora kubaninga ashobora kuba akora gukora ku brandinga iki inyuma yo gukora ivyo bintu vy'ukuri shaka nawe widandaze vy'ukuri uvuga ivyo ukora je kuko je duhurira mu secteur menshi nuko ibi bintu akora navyone sukubikora yongera abibahereza bisanzwe nkuko electronic no hari abantu baba bakeneye kubisohoza kesa swa kuma format ari petit format ama large format uvuge ningene vy'ukuri inyuma yo kubikora inyuma yo gukora design electronic kushobora no kuba ubishira hanze kubgaho je ndabizi ariko bibwira abo bantu wisobanure vy'ukuri we kushobora kubaha produit fin ikintu cyose bipfuza urakoze cyane pastor bo mu majambo makeyi navuga ko abantu benshi bamenyere ko design isanzwe nkora ni ama post ama flyer cyangwa ama affiche ariko nivyo yababwiye ikintu cyose ubu ukeneye umva ko ukeneye muri design hariho imipira hariho ku branding imiduga ku branding amazu navuga ibintu bijyanye na design ikintu cyose uzobukeneye carte de visite uzobukeneye navuga amabashe ikintu cyose ndi ngaha ndashaka kugikora navuga yuko nk'ikintu kijyanye n'imipira amaze gukora ni myinshi kandi imipira izwi ndavuga nk'ijya imipira akazi imana inkunda hariho tube happy biduha amahoro ari ibintu byinshi twagiye turakora nubwo ko rero abantu batugira ikizere baduha ubwo buzi tubukore ntibereye muri design gusa gose ko umuntu ashaka kuza kambaza nkora design gusa ikabihetse inice kimba gushaka kugisohoza ndi ngaha just tashaka kubikora bigahera yego urumva ko Nurugendo rutaba ruherera muri design gusa abantu mushaka kuba mukoresha ama design gushaka gukoresha carte de visite ku brandinga yaba ku modoka yaba ku brandinga inzu canke biro ubukoreramo byose akaba abikora Alvin nigiki wumva tutorangiza ntakubajije vy'ukuri wifuza ko wari wifuza ko ndakubaza ariko nkaba ntakikwaje ni nk'iki boje ikintu ushaka kubaza ndashaka kubaza impamvu
buri gihe tuma tubona iyo umwaka uheze cyangwa haba ama competition ama award bagatanga ubushimwe mugo nta gihe na kimwe ndigera mbona aba designer baduha ikibanza mwajya amakategori bategura nko muri entertainment hoho ingabira mara amaje bateye n'isoni tuzama tubona misi yose bakuma induru ngo John Rare ngo Joel ngo naka mugo nta gihe na kimwe tugiye twumva ngo uya mu designer naka kandi nabijya byose nabijya bigaragara najya ama affiche tutuyakora rero nashaka kubaza impamvu twe tutahabwa ico kibanza novuga yuko 90% ya entertainment batamu designer ahari ajya makava dukora yama new song cyangwa amakava yama show abafise bamenye ko kenshi success bakuri affiche nitwe tuba turi nyuma y'icyo gikorwa mugasanga bakwategura ibintu nta mu designer nta muki nico kintu nshaka kubaza nyamba wowe ufise navuga ko wowe ufise nka ID ukambwira ati nkeka ibyo biva kuri iki kintu canke bifise impamvu aho biva ico kintu nico kinamye kuva kera ntaranabijamwe by'ibi bintu nama mbona ama competition bavuga ngo naka ngo niwe ngo agira ngiki yego c'est vrai nta mu designer ashaka kuri ikintu ashire ko logo yiwe ntibaza bitwaze ngo ntubazi ngo ntubabona turafise ama platform dukoresha mbe bagiye baturondera bo nyene so baturondera bakaba batunze nka jinda ndafise abantu benshi bari mu entertainment kandi bazwi tuvugana tuzinanye mugo nta gihe na kimwe uzigera wumva ngo naka ndashaka kumenya impamvu cyo kintu ndafise amaziko kukimenya urumva ko ibi bintu biba bidushira mu rujijo canke muri question mark urabona ko ni igikorwa kiba gisaba energy kandi igikorwa kibiri mu masekiteri yose bantu mutegura ibintu vy'ama award kubera iki mudashiramwo aba designer maker aba designers kubera iki mutabashiramo ikibabaje ariko yategura iyo evenement cyakubwira ngo nkorera ngo afishe ngo iyi evenement ngo tufise ngo competition ko turategura ngushaka nkorera ngo afishe bandugu burya bushimwe mutanga turabukine ko turitanga tugakora nje no ndemeza yuko a 100% nimba show yawe ibaye successful arakorera afishe yo guswaguze ko hari umuntu ahonyora wapi nta muntu ashaka kujyayo muguma ikintu gera muri ntuzi none nyambo washiye kuri iyi ndirimbo nziza akora clip meze nabi ya ndirimbo umuntu ayibonye ngo ndirimbo irabishe mugo byungira ryoshe rero twibira atandukanye n'ivyo wonye nze nkore afishe mbi wanashimo na yindi ucugenda gupibira cyangwa kwa afishe nta muntu azoza mu kiricyo wawe iki kintu gifise poa sinzi ko mugitahuye yariko abaza impamvu aba designer mutabaha ama award mutabashira batsi vyibuze izo award muzishire mu barokonesa zawadi zabazigumanye mugo basi barakonesa ikiko mukora muri industry uzumva bana ni babandi bagaruka ni ba producer na ba videographe na ba promoter mugo ntibibaze ko muri secteur y'umuziki natwe turafise ikintu tumariye umuziki umuziki wanavuze n'ikintu cyo kuba ubakorera amakava gukora amakava coming soon ndiko gatwe kiwanje gusa ndi kumvuga muri rusange ba designers bose ikibazo mfite ko nabagifise none ni bangaye baduha ama emission ngo dukore n'usanga yakoze usanga ari yagiye kugira ngo donc yi promotingire ibyo ari karakora cyangwa ari karagira iki mugo ntuzigera wumva umuntu akurondeye ngo mu designer ngo dukore hari aba designer benshi je tunazinanye bashoboye canke ego 7 ndafise abantu bandusha ndafise abantu banyinspira nabajya je ndishaka ko nitakora abantu bansumba nta musi n'umundi ngira mbona nakango bamutumiye muri ya competition bona kango bamutumiye ngi aha ajya amabasha mutanga turakeneye mugo ikintu cyambere cyakitubabaza nuko batarekonesa ari abantu bacaza n'undi kugusaba service bro je ndazi ko atari ama management sanga afise abafise mu designer cyangwa umuki abantu benshi muri secteur y'umuziki banabomba tu je ndabivuga imbere ya kamera bakabanya mu vyumve ko ni gikorwa kiba gikeneye ubundi iyindi support atari support y'abantu gusa baduha akazi niko kiba gikeneye na motivation runaka muri ka yo kumva ko batezwa kuba motive hari ibigo byiyubaha by'ukuri babikoresha aba designers hari n'ibindi bigo usanga barinda kurondera abari private abari ku rwego guko atabigo bakorera by'ukuri nk'abo bantu hatabafise aba designers wewe bahanura kugira by'ukuri twinjiye muri secteur y'abantu bari professional
bari mu bikorwa byo kumva ko batezwa vyibuze kugaragaza visibility kuko aba designers mwibuke ko ari twe to making a visibility y'ikigo runaka ya company runaka ya evenement runaka we abo bantu bataba bafise uza wumva ngo nkorera inyuma yo kazi ntibarakonese n'akazi mukora vyari vyize ko umuntu ashinga company cyangwa iki adafise umu designers nkawe uvyumva gute adafise umu designer je navuga yuko ubu isi ahigeze navuga yuko je nka imagine ndabiha nujye umuntu afise na restaurant akwiye kuba afise nk'umu designer tureke kujya no kuri izo company izizego hari ama company nga mu Burundi abikora nka za Brarudi ama banki menshi urumva abafise aba designer abafise ama contrat n'ama entreprise abakorera je navuga yuko rero urabona ko ibigo bitandukanye byamaze kuba bitahura iterambere rya communication tubibuze ko muri design haba harimo na communication. Alvin, jewe ndakuzi cyane uri umwe mu bo vyagoye kugira bubaka izina, jewe ndakuzi nka je nk'umwana twakuranye nk'umwana yakoze inyuma yanje, ariko inyuma yaho hari nabandi bakomenye bivaye n'akazi ukora. Guco ndasavye ufate umwanya ushimire rujya rugendo rwose bajye abantu bose bagiye murahura nabo, ukenguruke vy'ukuri hama utumire nabandi kumva ko bo bizera vy'ukuri. Navuga yuko nkuko bitango bivuga nivuga ko ego iri zina kuryubaka ni cyari ikintu coroshe. Iri zina ndatsiko naryubatse mu nzira nyinshi. Je ndazi ko nigeze kuba nkora nkakora ibintu by'ubuntu nkisabira umuntu ati je ndagusabye ndagukore design. Ndagukore design. Kuko nafise aho nshaka gushika. Nari nkene icyo nshaka gushikako. Nubwo abantu benshi bo batayifata nkumengo. Je ndazi ndafise umuntu yamari karanga imihari. Ati niwe kumbona urara amajoro wicara ngaho muri saro uri kurakora ikintu nta muntu aza kuguhemba. Eske wowe urakwije mu mutwe? Nanje ngwati nta na kimwe ko nabanze impamvu ndikunda kora ico kintu. Rero hari jambo nuvuga Elpro. Elpro numwe mu bantu jewe bambaye nuvuga ko batumye uyu munsi nguma mpagarara bwati ndashobora kwavanza. Yarambwiye ati bro nejo bundi bisano nshaka gushika. Uzomera uhebe byinshi, uzomera uce mu mahwa. Uzomera unyagigwe. Mugabo ukire kintu wifuza gushika ko gishikeko. Ndavuga ati Elpro ndagushimiye cyane. Elpro hari yumve yuko umushimira. Nawe umuntu jewe yandondereye ama contact vraiment akambranche hariya iki. Urumva. God bless you bro. Noshimira umuryango abavyeyi baracikikiye. Ndashimiye novuga abagenzi banje abo dusanzwe dukora ko navuga ko je mu bintu sanze nkora byinshi. Harimo kuko abagenzi banje bambwiye ati twakuronkiye akaraka genda ukore hariya nakana muhaye nimero ubu muso wo bigeze hari n'ama commande ntashaka gukora kwa mambwa ati afise ibintu byinshi ndiko ndakora. Umva ko hari intambwe nateye. Hari naho abantu bacatanga kuvuga ngo nakangosike yishima ngo umaye ikintu gukorera so kwishima no kuvuga ko no gukura regazi byose ntiyo bikora. Rero navuga yuko aho umunsi aho bigeze ndashimira Imana ubuntu bw'Imana kubera just nenze ko nzova ingozi nkashika ngaha anyi Alvin Design kasirikira mu gisagara nubwo ko n'ubuntu bw'Imana nta bandi ushimira umva ni Elpro yabaye aguha motivation. Muri rusange ndashimiye Elpro cyane nashimiye abavyeyi papa na mama baranshikiye abagenzi nukuri ndabashimiye n'abaguhaye akazi nibo boss wawe ahari arabizi ko namanda mushimira buri munsi arabizi ndamukunda nukuri nuvuga ko ndabashimiye muri rusange. Bantu muhora muha akazi Alvin Design mwese arabashimiye mwe mukoresha bimwe mwitwa kari bitoyi mwibuke ko we wayifata nk'akazi kari serieux. Bantu mukoresha ibintu binini murumva ko ari umuntu arekonesa. Elpro yagufashe ukuboko agutera intege akwibutsa yuko ikintu atacizana byose bisaba challenges ziri negative kugira ushike kuri challenge ziri positive. Inyuma yaho Alvin reka nizere ko je ndakwifuriza gutera imbere. Ndakwifuriza guteza akajambo kanyu mushobora kubwira abariko baradukurikirana just mu kurangiza. Je ijambo no bwira no kudukurikirana ntitaye kuri sector ya design ndimo wowe aho uri
aho uri hose irya ndoto yawe kijya kintu ufuza gushikako uzogishikako mu gihe uzoba wihanganye, mu gihe uzoba wakoze. Nubwo ko nta kintu kimwe kizana, ushire Imana imbere ukore, ibisigaye abazokugwanya bo ntibazobura cyangwa ama challenge ntazobura. Mugabo wowe you have to focusing kuri irya kintu wowe wavuze ati neza gushikako uzogishikako. Nubwo ko rero tuye gucika intege, Imana iyo nyene niyo dushoboza vyose. Wowe wizeye Imana atakindi kintu ushaka kuvuga ngo muri kunguragira ngo uri kurizera iki, kuko nasanze ibintu kenshi bidusubiza inyuma no kwizera abantu birengeje. Cyo kintu ko kidusubiza inyuma. Duhe icizere Imana hama dukore ibisigaye ni mu nyuma. Duhe icizere Imana hama dukore ibisigaye ni mu nyuma. Niryo jambo arangirije. Entreta by the way twibutse yuko Alvin Design ari n'umukozi w'Imana. Entreta ku bantu mutari mubizi, kandi ndakubwira ati congratulations, twarakwakiriye mu bantu babatije ubwa kabiri mu mazi menshi n'abandi batarabatizwa vraiment. Nubwo ko dutera ikirenge mu cya Yesu. Urakoze ciye ndanavyibuka cyane. Ni umwe mu bakora kano kazi kandi asanzwe anubaha Imana. Bisigura iki? Yitandukanya cyane na vya bindi mwitwa ko abafundi canke iki niki bafise zangeso namwe muzi. Alvin Designer, ndagushimira cyane. Ndagushimiye cyane pastor. Je ndagusabira imihezagiro, tugume dutera imbere. Iki nizere ko n'ikindi gihe tugukeneye tuzogusanga mu kazi, dutera inkuru, tuganire. Nukuri ndaba igihe cyose uzonkenera, igihe cyose uzumva ko nkeneye ndahari. Yego. Tuba twicaye kuri Nonara Beach Resort. We uhabonye gute? Jewe niho mba nduhukiye buri gihe, niho mbandi sometime nifatiraga ko kaki wanje n'akantu ko kunywa. Vyukuri ingene batwakiriye niki ku bantu bariko baradukurira, ubahe aka design nkawa mu designer nyene, aka design y'ikingene wabonye, ibyo habonye iki, we ubahe iyo shusho ku bantu batarahaza vyukuri. Je navuga yuko Nonara Beach duhereye kuri ake yaho, nje nabonye abantu batwakiriye neza. Ugiye kuraba Nonara Beach ukuntu hameze, na hantu vraiment hari pause, na hantu ho kuruhukira, na hantu hafise nuvuga ibibanza, hari amajardin ameze bien. Nukuri abantu batarasokera muri Nonara Beach ahubwo simbona impamvu, ni nayo plage ya mbere dushikira ko vraiment. Nuvuga ko barahawe ikaze vraiment, na hantu hasa neza, harakayaga, hari afise look ya bien, tout design toi bien. Ego hasa neza. Soon as possible nifuriza uwundi next time kuzoba turi kumwe n'uwundi muntu ababwira kino kibanza. Vyukuri je niho sanzwe nduhukira, niho sanzwe nsohokera, nkafungura amafaranga yiwanje imba maze indwi yose nkorera. Imana iguhezagire Mr. Alvin. Na midusagire twese. Ndabibutsa ko mutarakora subscribe kuri World Vision TV. Ndiye simbone umuntu nyamba sinzi kari mu ahangi, kuko vraiment je naramye ndaba ama emission na ariko ama emission vraiment ameze neza. Nukuri mutarabikora mu bikore, je ndazi ko muzonshimira hanyuma. Urakoze cyane. Soon as possible turaza tubamenamo ikiziba cy'umunezero. Nta kindi ndabipfuriza kuri mwe mwamaze kubona mukora sabone cyangwa subscribe, ndabishimiye cyane. Mwe mutarayikora muri ko muradoraba muri mu gihugu cy'u Burundi, bari hanze y'igihugu, mwese ndabashimira. Ariko ndakwibuza kugwa ukora sabone cyangwa subscribe, na ukore like, share and comment. Behind camera yari umusaza, ndanamushimira cyane. Ariko ndabibutse neza ko kimwe mu kigo sanzwe serukira kandi akaba ari Ntwara, ni Top Meet Service Burundi. Enyuma yo kuba twimukira mu kibanza ahantu mwari mutuzi, ubu turi muri building yitwa Excellence House. Ni ku bantu bari bariko baraza mu gisagara ca Bujumbura muri town cyangwa muri ville, murazi building urenganye limited, aho uhota udutora. Ku bantu mwese twara dukorana ama services atandukanye. Soon as possible ndaza ndabibabwira bimwe muri amelioration canke ibindi bikorwa twongeyemwo, inyuma yo kuba dukora design, inyuma yo kuba twakira abakiriya muri service runaka, ubu naho twagiye kuba twongezamo n'izindi service. Soon as possible turaza tubibabwira, guco tubandaye tubamenamwo ikiziba cy'umunezero. Jewe nainduhukiye kuri Nonara Beach Resort, niho nariko ndarangiza weekend yanje meze neza, fungura nongera ninywera agakoka ntikangwa nabi. Ivyo nivyo binyobwa by'iwanje. Ndabashimiye, ico mbasabira umugisha uva ku Mana, amafaranga atabura mu mufuko yanyu. Gukora niko gukora no kubakorera nico twiyemeje. Soon as possible ndaza ndababwira ibindi bintu tugiye kuba twongeramwo bitandukanye n'ivyo mwari mumenyereye. Imana nkorera ibahezagire.
ciao ciao, God bless you.